urabona n'ivy'amasoko rimwe rimwe usanga biri kubiratangwa n'abica ugasanga igihugu kiko kirahombera. Mwarabonye nk'izi baraje za Kajeke na Manda bijya kenshi kabara gahombo kora amafaranga kenshi haba hari amafaranga igihugu catse haze canke yifashanya. Ingingo iheruka gufatwa n'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya ni nziza ku gihugu c'u Burundi kuko uravye igihugu c'u Burundi aho cari kigeze mu vy'ubutunzi, uravye ivy'abajanye nimwe bita ama infrastructure ibikorwa remezo, amabarabara, ivy'amashuri, ama-equipement mu mashuri, ukaraba ibijanye n'ibiciro, ukaraba ivy'amahera y'agaciro aho nyene vyifashe, ubona ko ingwane z'ubutunzi zari zihari. Amafaranga rero y'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya amafaranga afasha cane mu buryo vy'imfashanyo ibihugu bitaratera imbere. Noneho rero kandi Burundi urumva kiri no mu bihugu n'Ibanki Nkuru y'Isi yose yerekanye yuko kiri mu bihugu kugira ubutunzi bwaco bwiyongere biteza gufatira ku mfashanyo. Kandi yasohoye icegeranyo cerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu bikenera imfashanyo kugira bishobore gutera imbere. Hamwe bwa Buraya urabona n'abantu ba partenaire batanga amafaranga menshi muri ibihugu by'iwacu bikenye. Urabona n'ubunye imbere uko ijya nama izokorana y'ubumwe bwa Buraya na Afrika bazavuze ko hari miliyaridi 150 bagiye gushira mu bikorwa remezo investissement muri Afrika. Urumva rero Burundi nibwo hara muri ico muri iyo nyungu igihe ivyo bihugu vya Buraya vya biriko birabikora. Ariko rero kuva habaye amasezerano yabereye i Paris mu 2008 ni Accra muri Ghana yaje kuyuhirira ibintu n'ubundi bijaye n'imfashanyo tuko turavuga birafise ibintu kenshi bisabwa ico bitare conditionnalité, ibintu bisabwa basaba yuko igihugu citunganya mu bijanye n'intwaro ibereye n'ubushobozi bw'inzego mu kumenya yuko inzego zishobora gutunganya iby'amafaranga neza, gutunganya amasoko ya leta neza ku buryo amafaranga atononekara adasesagurwa. Ivyo rero iyo ibihugu igihugu kitarabishika ko cane kenshi kirahombera n'ubw'imfashanyo iba yemeye kuko kenshi imfashanyo igenda iratangwa baravye igihugu kibigejeje mu by'intwaro ibereye n'ingene vya demokrasi inzego usanga ziriko zirakorana. Abashaka kubaza ati mbe ico gihugu kirafise inama nshinga amategeko ishobora gukontora neza leta mu bijanye n'amafaranga, mbega ya sentare icungera amatungo ya leta muri ico gihugu irigenga irakora neza. Hari ibintu byinshi rero baraba bakaraba yuko yabikingiwe, mbega inzego zikora neza ku buryo amahera adashobora kugenda anyuruzwa hana hariya kubitwaje igikenye kubera les valeurs démocratiques zidakurikizwa byose bagenda babiraba. Nibaza rero yuko aho hantu twakorera cane kuko uravye no mu vyari bihitiye hariho abafasha Burundi wanashaka bari babandanije na cyane nk'ibanki y'Isi yose n'Ibanki Nkuru ya Afrika BAD bari bandaje ku bintu by'imfashanyo mugabo ugasanga n'amahera make bageneye Burundi ntari karakoreshwa neza. Kubera iki? Usanga rimwe imigambi kumirike itunganywa nabi canke mu kubikora mu kubishira mu ngiro ntibabikore neza, ugasanga amahera ntari karakoreshwa. Nk'ejo bundi harabaye icegeranyo c'inama yagizwe na BAD kugira barabe amahera BAD yahaye Burundi ntari karakoreshwa. Usanga mu bisata bimwe hari ahantu na 30% y'ayo mafaranga atarasohoka ari amaze gukoreshwa yonyene. Ni ukuvuga yuko hamaze gukoreshwa amahera make. Urumva rero n'ayahari biratugora kuyakoresha neza hakiri kare mu projet n'ingoga yizwe neza. Hama tunanetse n'ivyo urabona n'ivy'amasoko rimwe rimwe usanga biri kubiratangwa n'abica ugasanga igihugu kiko kirahombera. Mwarabonye nk'izi baraje za Kajeke na Manda bijya kenshi kabara gahombo kora amafaranga kenshi haba hari amafaranga igihugu catse haze canke yifashanyo. Ibindi ni mwarabonye nk'ejo bundi amafaranga yatangwa n'igisata ca Fonds Mondial ingene bigeze gufata ingingo yuko aja gutunganyiriza muri PNID kandi inzego za leta zari zihari byose bigatera gahombo. Ni ukuvuga yuko ari mu bijanye n'ingene intwari ibereye ikora ibyo kurwanya igiturire bitegeza kwicarirwa cane. Ikindi kandi nuko uravye nk'ibanki y'Isi yose itanga amanota iravye inzego z'ibihugu zitandukanye ingene zifata mu by'intwari ibereye no gukorera mu muco. Uburundi rero bwakunze kuronka amanota make atabutuma bushobora kuronka amafaranga nk'ibindi bihugu byo muri aka karere cyangwa ibindi bihugu vya Afrika. Ugasanga aho twe turonse miliyoni 30-40 z'amadolari gusa abandi bakaronka mu miliyoni amajana z'amadolari. Urumva nakandi gahombo tugira. Nico gituma rero ivyo bibazo bifata nkama kuko birahambaye cyane.
twizere ko umukuru w'igihugu twabonye yafashe ingingo yo gufata ibibazo by'intwari ibereye mu minwe na cyane cyane kuva ijya nama ikoranye forumu economique iheruka kuba ijya nama rero ikoranye twizere ko inyishu zavuyeyo zishobora kuzofasha ashobora kuja mu ngiro kuko iby'intwari ibereye bidahagurukiwe twosanga tuguma tugira agahombo. Ikindi naco kandi tugaruka ko nuko ari kumenya yuko nubwo imfashanyo muri kiragaruka mugabo igifashanyo sizo tuba dushika kwihangiro ryo kuvuga mu gihugu giteye imbere mu myaka 40 donc mu 2040 Burundi buze bwabaye igihugu bitayemerera cyateye imbere bijye birasaba uburyo bwinshi nk'ibanki nyene ya Afrika yerekanye ejo bundi yuko kugira Burundi bushobore kuronka ubutunzi buduga bwiyongera bukeneye miliyaridi 6 z'amadolari z'ibikorwa byobanza gukorwa ara ibyubakwa ara amareforma akogwa kugira ushobore gufata umurindi wo kugwiza umwimbu nko kubiharuro birenga 10%. Urumva rero nk'amafaranga ni menshi no kuva yuko rero yamfashanyo ishobora kudufasha kwishikana ku rundi rwego gutuma dushobora kuronka ubundi buryo bwinshi buza gusahiriza. Aho rero nibaza yuko ariho dushobora guhagarara iyo mfashanyo ikakoreshwa neza mugabe ikaduha kugera ku rundi rugero kuko tugubye ari kumfashanyo gusa naho nyene Burundi ntibuzotera imbere ko tuvyifuza nubwo n'ubu tubona ko no mu mategeko leta ishira aya mategeko amarwa de finance ya mategeko agenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka naho nyene barabigara bakavuga tuti Burundi buracakeneye ifashanyo ko yo banza ubwa mbere ariko nivyiza kuko nakundi twobigira ariko tukamenya tuti izodufasha gute kugira dushikire ayani mafaranga menshi yofasha tumye ukizamuka tikaja kuri urwo rugero rwa emergence. Ibyo rero twifatsa yuko mu minsi za yofu ariyo ntumbero yofatirwa ko kugira neza Uburundi bushobore kuronka inyugu zikwiye zijanye n'izo ngingo zafashwe n'ubumwe bwa Buraya.